Aka kanya umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yiyongoye ku mukuru w'igihugu ca Kongo nkuko amasoko yacu ava mu biro vy'umukuru w'igihugu muri Ntare Rushatsi abishikiriza. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira biravurwa yuko nyuma y'amasezerano umukuru w'igihugu c'u Burundi nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yagirana na mugenzi we kwigenekerezo rya 10 Kigara mu mwaka wa 2023 mu mwiherero aho bagirana ibiganiro bijanye nanone no gufashanya mu bikorwa vyo gukura umwari wa M23 ku gataka ka Kongo. Felix Antoine Tshisekedi yibonekeje mu bikorwa bitandukanye gutanguza intambara nanone ishingiye mu kuvuga ku gihugu kibanye c'u Rwanda. Iyo ntambara umukuru w'igihugu c'u Burundi nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agabahejeje kuraba yuko atoyishoramo bivanye nuko gushika ubu icagwanira nkuko abasirikari b'u Burundi babishikiriza kidatahuritse. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ava muri Ntare Rushatsi aremeza yuko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aka kanya yoba arehejeje kurungikira ikete umukuru w'igihugu ca Kongo rimubwira yuko gushika ubu atamugamba afise wo gufashanya wo kubandanya gufashanya na Felix Antoine Tshisekedi ibikorwa bitandukanye vyo kugaba igitero ku gihugu kibanye c'u Rwanda na cane ngo bagafata umugwa mukuru wa Kigali. Amasoko yacu yibanga mu biro vy'umukuru w'igihugu aremeza inkuru ikomeye cyane tugira tuze kubashikiriza mu buryo bw'idonido. Ndababwira ukuri aka kanya Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo yejeje kuvuga amajambo akomeye cyane avuga yuko umwanya ku mwanya yoba agira nyene afate ingingo ikomeye cyane. Aho ari mu kiganiro yagiranye n'umukuru w'umugwi nanone ugwanya ubutaka bw'u Rwanda wa FDLR nyuma yuko bagiranye amasezerano yuko barahiriye nanone gutera igitero gikomeye cyane akanya gato bagafata Kigali. Abihweza ivya politike baribaza imvo Felix Antoine Tshisekedi yananiwe n'umurwi wa M23 kukura muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ariko akaba ariko yibonekeza mu majambo akomeye cyane yo kuvuga yuko yoba agiye gufata umugwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Amasoko yacu mu gisirikari aremeza yuko gushika ubu ngubu iyo ngendo ya Felix Antoine Tshisekedi yoba igiye kumukwegera akarambaraye. Hoba hari nanone ibihugu bibanye bitandukanye vyaba vyivanze mu mugambo ukomeye cyane kugira ngo nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ave muri iyi migambi mibisha ya Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nuko gushika ubu ngubu n'umuhari wa M23 yejeje gufata ingingo ikomeye cyane. Ne munyemere tuze kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane yejeje kudushikira reka nsubire ndagwe kaze nshuti munywanye wacu kure wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV uherereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure. Abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini ekandagwe kaze nshuti munywanyi wacu kure wumviriza amakuru yacu hererenga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine ajya atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye kaze muri aya makuru adushikiye aka kanya. Reka rero nsubire ndagukengurukire cyane inshuti munywanyi kuri we waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusaba mureke musi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracabona arakazujyana nyene pyonde ko hama tuje turabana mu makuru y'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayaramba makuru avugwa mu bisata bitandukanye gisata ca politique umutekano n'agataya kazira muntu mukatorezwa n'umugwa wamenyesha makuru muhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane yejeje kudushikira. Umukuru w'igihugu c'u Burundi nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yejeje kurungika ikete rishika Kinshasa aka kanya. Amakuru akomeye cyane ivyari muri iryo kete ntibihumuriza ku mukuru w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Kwigenekerezo ry'icumi Kigara mu mwaka wa 2023 umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yagiranye ibiganiro na mugenzi we wa Kongo. Ibiganiro vyo gukura umwari wa M23 ugataka ka Kongo. Ivyo biganiro nanone vyaranzemwo amatata akomeye cyane bivanye n'ingingo ikomeye cyane Felix Antoine Tshisekedi yahora ashaka yo gutera igihugu kibanye c'u Rwanda. Ni nyuma yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye iyo ngingo yaciye ayishira kuri liste noire nkuko amasoko yacu mu gisoda c'u Burundi abishikiriza nabo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Twagiranye nanone ibiganiro mu buryo bw'idonido nkuko baturungikiye amakuru akomeye cyane nyene tugira tuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido. Gushika ubu umukuru w'igihugu ca Kongo yejeje kugirana umubonano ukomeye cyane n'umukuru nanone w'umugwi ugwanya igihugu c'u Rwanda wa FDLR. Ivyo biganiro vyari ku murongo w'ivyigwa vyavugaga ku mvo zitandukanye ibintu bigiye gukorwamo. Kugaba igitero gikomeye cyane ku gihugu kibanye c'u Rwanda hama umuhari nanone wa M23 nawe nyene ugakurwa kandi ugakurwa kuri iyi karita ya Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo.
Ikindi vyari ku murongo w'ivyigwa biravugwa yuko Felix Antoine Tshisekedi yasaba uwurongoye uyo mugwi nanone wa FDLR ko bafashanya kugira ngo batere leta ya Kigali bivanye nuko Felix Antoine Tshisekedi wewe nyene yama yibonekeza mu majambo akomeye cyane yuko umwanzi wiwe ari igihugu kibanye c'u Rwanda. Ivyo akabishikiriza mu majambo yumvikana kandi akomeye cyane ubwo yayashikiriza aribwo nanone abihweza vya politiki mu karere k'ibiyaga binini baciye bashikiriza yuko Felix Antoine Tshisekedi arashobora kuba adakwije neza mu mitekerereze bivanye n'amajambo akomeye cyane yashikirije, aho batanguye kumubwira yuko ivyo ariko arinjiramwo ari ibintu bigiye kumukwegera akarambaraye, ariko yinjira mu nzira y'umwijima kandi adafise nanone urumuri. Ni nyuma yuko Felix Antoine Tshisekedi wewe nyene arahiriye gutera igihugu kibanye c'u Rwanda. Amakuru akomeye cyane nyene c'ubara General Major Evariste Ndayishimiye yahejeje gufata iyo ngingo ikomeye cyane mu gihe yamara yumviriza ivyiyumviro vya Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo gushora intambara ikomeye cyane kuri ivyo bihugu bitandukanye. Harayandi makuru avuga yuko gushikungu Felix Antoine Tshisekedi nyuma yo kubona yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi ubwo yagira urugendo muri Guinée Equatoriale yoba yaravuganye nanone n'abagambanyi bo wabagambanira FARDC nk'uko Felix Antoine Tshisekedi nanone n'abamwegereye babishikiriza. Bakaba bavuga yuko umukuru w'igihugu ca Kongo gushika ubu ngubu yo bagiye gufata ingingo ikomeye cyane. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yaciye afata iketeri ikomeye cyane arirungika muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gushika ubu hariko haribazwa niba ryo bari yashikiye umukuru w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi nivyo bigiye kumukwegera akarambaraye nyuma yuko gushika ubu ngubu hoba hibonekeje uyundi murwi ukomeye cyane ugiye gufashanya n'umuhari wa M23. Bakaba barakoze ishiramwe rikomeye cyane IFC nkuko amasoko yacu ava muri ico gihugu avyemeza. Biravurwa yuko iryo shiramwe rikomeye cyane ryabereye nanone mu misi yaheze mu gihugu ca Kenya. Felix Antoine Tshisekedi yagereza igihugu ca Kenya kuba kiriko kirafashanya n'umuhari wa M23 mu bikorwa bitandukanye vyo kurwanya leta ya Kinshasa nkuko amasoko yacu avyemeza. Munyemerera iyo makuru nande twabateguriye tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido. Umusirikare wo mu gihugu cibanye c'u Rwanda yashikirije amajambo akomeye cyane gusa ntiyashimye yuko tuvuga amazina yo kumvuza umutekano wiwe, aho nanone igihugu c'u Rwanda cahora cyiteguriye intambara umwanya ku mwanya. Nyuma yuko amajambo akomeye cyane yashikirije turi buze kuyagaruka ko mu makuru yacu mu buryo bw'idonido. Ndababwira ukuri umwanya ku mwanya Felix Antoine Tshisekedi murashobora kumviriza ibintu bimubako nyuma yuko umwari wa M23 wowe nyene uhesheje gufata ingingo ikomeye cyane yo kwihuza n'iyindi mirwi na cyane ko ushigikiwe n'abanyagihugu b'abanyekongo, kuko tubikura nanone mu bimenyesha makuru bikomakomeye bituruka muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo no mu yandi masoko akomeye cyane akorera muri ico gihugu. Biravugwa yuko umwari wa M23 ugiye kwikura mu gufata uduce duto duherereye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibigaca vyumvikana yuko umwanya ku mwanya urava ku ngingo yo gufata utwo duce nanone uri kuragwaneramwo, ahubwo kaja ku ngingo ikomeye cyane yo gufata igihugu no gutembagaza intwaro ya Gahotoro yo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni munyemera iyo makuru nande twabateguriye tuyagaruke ko mu buryo bw'idonido. Reka mbere yuko tubashitsa ko amajambo akomeye cyane umukuru w'igihugu c'u Burundi ahejeje gushikiriza muri Ntare Rushatsi mu biro vyiwe aka kanya, nyuma yuko hari ikete nanone ubwo umukuru w'igihugu nyene c'ubara General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu ngubu ari nanone mu ishuri rya gisirikare muri ISCAM. Gushika ubu ngubu akaba atari kuriwe nawe nyene kurivamo, nyuma yuko asabwa n'abakuru b'igisirikare mu gihugu c'u Burundi, agasabwa n'abajenerali bakomakomeye gutanga imihoho. Vyoba nanone ari ubwo bagiyatewe kugira ngo yemere gushira umukono kuri aya masezerano akomeye cyane. Munyemere tuze kubigaruka ko nkuko biriko biravurwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi, nyene c'ubara General Major Evariste Ndayishimiye yobahejeje guhura nanone n'akaga gakomeye cyane. Mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru tubabwiye mu mfunyo munyemerera amakuru yacu tuyatangurire ku makuru akomeye cyane avurwa nga mu gihugu c'u Burundi. Icoba n'igishikani vyose mu banyagihugu ni nyuma yuko Gihanga nanone umuntu umwe yarishwe mu gitero c'abitwaje ibigwanisho. Hariko haribazwa niba yoba ari abagwanyi baturutse muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ayandi masoko akemeza yuko yoba ari umuhari wa Red Tabaro warahiriye gukurako intwaro ya Gahotoro nga mu gihugu c'u Burundi. Umuntu umwe yarishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho gushika ubu bataramenyekana. Ndababwira ukuri hari mu ijoro ryo kuwa gatanu rishira uwa gatandatu, nyuma yuko
yuko rero amakuru akomeye cyane ico gitero cabereye muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza uburengero bw'u Burundi. Inkuru ya Burundi News TV uwo yishwe aturuka kwibarabara rya gatanu hafi yo kumugwa mukuru wa komine Gihanga, nyuma yuko muri ako gace niho nyene igitero cabereye. Kubwo abanyagihugu babo umurwi nanone w'abantu bitwaje ibigwanisho bavuye mu ishamba cimeza rya Rukoko ku rubibe rw'igihugu c'u Burundi na RDC barinjiye muri iyo zone hafi saa 6:10. Abo bagwanyi baragerageje gusitura ikiraro biranga. Igisasu cakoreshejwe mu gusitura akararo gatwara amazi cateye ubwoba abanyagihugu. Kubwo amasoko yacu aherereye ngaho, umuntu umwe rero yarahagaritswe na cane n'inzego z'umutekano. Uwo muntu yapfuye co kimwe n'uwahagaritswe bose baturuka Igihanga, bari banyurujwe nanone n'abo bantu bitwaje ibigwanisho, niko amasoko yacu avuga. Nanone ku wa mbere uheze mu gitondo haribonekeje abasirikare n'abapolisi benshi muri ako karere. Ibarabara nanone ntiryarengana neza bivanye nuko ari shiramwe ririko rirakora ibishoboka vyose kugira ngo risanure ico kiraro casituwe n'ico gisasu c'abantu bataramenyekana. Abo bantu bitwaje ibigwanisho bari bafise intumbero yo gusitura uruzi Kajeke nanone ruhuza intare ya Cibitoke uburaruko ubushira uburengero bw'u Burundi n'uburere nanone bwo mu burengero bw'igihugu, niko abanyagihugu bigana. Nyuma yuko rero muri Nyakanga guheze igitero cikekwa kuri uyo murwi wa Red Tabara ufise ibirindiro muri Sud Kivu ubuseruko bwa RDC cari cahitanye nanone abasivili babiri ku mugwa mukuru wa Gihanga muri zone Gihanga. Mustanteri ahamagarira abanyagihugu kuguma bari magabo, nta murwi numwe uremanywa nanone ico gitero. Amasoko yacu akomeye cyane aremeza yuko gushika ubu ngubu abanyagihugu bafise ico banigishika bivanye n'ibiriko biravurwa nanone ngaha mu gihugu c'u Burundi, bivanye n'ivyo imfashanyo canke intererano iriko iratererera nanone muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, aho igisirikare cacu c'u Burundi kiriko kiratana mu mitwe n'umwari wa M23. Ariko gushika ubu amakuru ava muri ico gisirikare cacu aremeza yuko banse kuja ku rugamba bivanye nuko bariko baragwana intambara badatahura. Munyemera amakuru yacu mbere yuko tubashitsa ko iyo twababwiye mu mfuyafunyo amakuru yacu tuyabandanirize nanone kuyavugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo n'amakuru avurwa RDC Masisi Rucuru. Amakuru akomeye cyane yejeje kurushikira biravurwa yuko abanyagihugu barahunga uburere buriko buraberamwo intambara. Abantu bashika 57,000 mu kiringo kitarengeje ukwezi, nico giharuro gitangwa n'ibiro bijejwe gufasha nanone vya ONU muri RDC OCHA RDC. Bahunze mu kiringo co kuwa mbere gushika kuwa 30 Munyonyo kuko intambara zasubiriye gusutama hagati ya FARDC n'igisirikari n'ibindi misoresore ifashanya na FARDC kugwanya umwari wa M23. Nitwibagire n'igisirikare cacu c'u Burundi carungitswe mu ntambara kidatahura. Gushika ubu ngubu rero bakaba bararungitswe kugwanya umwari wa M23 gushika ubu ngubu ku ruhande rumwe, hamwe rero n'iyindi mirwi yitwaje ibigwanisho ku rundi ruhande mu bice bitandukanye vyo mu buseruko bwa RDC. Inkuru ya Burundi News TV kubwa amasoko yacu yegereye iyo dosiye abeshi muri abo bahunga baturuka mu burere bwa Rucuru na Masisi kubwa OCHA RDC. Amasoko yacu akomeye cyane abantu bashika 7,600 bahunze ibisagara vya Rurumbu, Kivuye na Epati muri teritwari ya Masisi. Abandi baturuka Ikarengera, Mweso, Ikicanga, Mwongozi na Rucuru bariko habera intambara zikaze cyane, niko iryo shiramwe ritomora. Ico cegeranyo nanone gitomora yuko gushika ubu ngubu ku munsi umwe wenyene wo kwigenekerezo rya 14 Munyonyo abantu barenga 22,000 bahunze izo ntambara hagati y'imirwi ibiri yitwaje ibigwanisho ikibirizi. Bahunze berekeza mu mazone y'ubuvuzi nanone ya Kayena muri Alimbongo, nkuko amasoko yacu avyemeza muri teritwari ya Rubero bimenyeshwa na OCHA RDC. Ico cegeranyo kivuga yuko abateshejwe izabo bashika abantu bashika 6,000 uko amasoko yacu avyemeza. Biravurwa yuko bakiriwe mu magurupe ya Bukombo, Bushuha na Tongo biyorongera nanone biyongera ku bantu barenga 27,000 bahunze intambara mu yandi mazone atandukanye muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo.
munyemerere tubandaniriza amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nk'uko twebabwiye mu mfunyofunyo. Twababwiye umugambi ukomeye cyane ugiye gukwegera Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo karambaraye nyuma yuko afashe ingingo ikomeye cyane yo kugirana ikiganiro n'umukuru w'umurwi urwanya igihugu kibanye cy'u Rwanda FDLR. Gushika ubu ngubu amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira ava muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo agashavuka ariko karaniga nyuma y'ikete umukuru w'igihugu cy'u Burundi ahatiwe kurungika muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu butegetsi bwa Kinshasa. Ndabwira ukuri nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ibi vyose abikoze nyuma yuko gushika ubu ngubu atarekuriwe gusohoka aho yugaraniwe nanone mu ishuri rya gisirikare muri Escam. Amasoko yacu yemeza yuko gushika ubu ngubu ibintu bikomeye cyane muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu mugambi ukomeye cyane wo kugaba igitero kaminuza ku gihugu c'ubanyi c'u Rwanda. Amasoko yacu yibanga yemeza yuko Felix Antoine Tshisekedi ku igenekerezo ry'icumi kigara mu mwaka wa 2023 yagirana ibiganiro na nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kubijanye no gukura umwari wa M23 mu burere wafashe. Iyo muhari wa M23 wewe nyene utangaza yuko nanone uzivuna umwanzi bivanye n'uzobigaba ko ibitero. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira ava muri uyo muhari biravurwa yuko woba warahiriye kwikura kuri utwo duce duto ahubwo ugafata ingingo ikomeye cyane yo gufata igisagara ca Goma no gubandanya ugafata ibindi bice bitandukanye. Hama birashoboka kandi biraboneka yuko umwanya ku mwanya murashobora kumviriza yuko ho bagiye kwibonekeza umugambi ukomeye cyane wo kwikura ko intwaro y'agahotoro muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo irongowe na Felix Antoine Tshisekedi. Amasoko yacu muri RDC yemeza iyo nkuru ikomeye cyane nyuma yuko habonetse uyundi mugwi ukomeye cyane uri kurafashanya n'umwari wa M23 bivurwa yuko ari uwa Colonel Nanga nkuko amasoko yacu muri Kenya avyemeza. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira ava mu gihugu ca Kenya nyuma yuko Kenya hejeje gushira ahagaragara yanze kuguma mu gacerere ku majambo Felix Antoine Tshisekedi n'abavugizi we bariko baratangaza ku gihugu ca Kenya kubijanye nuko bariko baragereza Kenya kuko yoba iriko irafashanya n'umwari wa M23 mu kwikura ku mwanzi ari we leta ya Kinshasa itariko ibandanya gushira mu ngiro amasezerano y'u Rwanda. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira arateye ubwo ni munyemere tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu ca Kongo gushika ngubu aragirizwa kuvuga amajambo akomeye cyane atabanje gukoresha ubuhinga kandi atabanje gushira mu ngiro ivyo nanone yasezeranye abanyagihugu. Umukuru w'igihugu ca Kongo ariko yibonekeza muri ibikorwa bitandukanye mu gihe ahanganye nanone n'imyiyamamazo iriko iramuhuza na Moise Katumbi. Moise Katumbi ndabibutse yuko yoba yarahatswe kugandagurwa mu misi yaheze ubwo habonekaga umwumvikano hagati y'abasirikare bavuye nga mu gihugu cacu c'u Burundi bashika bane bari barungitswe muri iyo operasiyo, ariko iyo operasiyo ikaba itarashitse nanone ku mugambo ukomeye cyane Felix Antoine Tshisekedi yari yateguye. Abapolisi bashika 50 barungitse Kinshasa kugira ngo bacungere umutekano wa Felix Antoine Tshisekedi. Gushika ubu ngubu ubwo ivya politiki bahejeje kubandanya bigenda nabi biravurwa yuko abo bapolisi amagara yabo yoba agiye guhura n'akaga gakomeye cyane nyuma yuko General Major Evariste Ndayishimiye yanze ingingo ikomeye cyane yo kubandanya gufashanya na Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo ibikorwa vyo kugaba igitero kuri leta ya Kigali. Amasoko akomeye cyane yava mu gihugu kibanye c'u Rwanda nkuko umusirikari yatwagiranye ikiyago atomora yuko umwanya ku mwanya bo nyene biteguriye guhangana n'umwanzi iyo yoca aturuka hose. Amakuru akomeye cyane nkuko uwo musirikari nanone yabandanije atomora yuko umwanya ku mwanya biteguriye bafise ingoho n'ibigwanisho biteye ubwo binini n'ibito bito ku mwanzi iyo yoturuka hose aragabwa ko umucano. Amasoko yacu mu gihugu cibanye c'u Rwanda yemeza yuko umwanya ku mwanya murashobora kumviriza nanone urwamo rw'inkoho ku micungararo y'urubibe rwa Kongo nanone n'igihugu cibanye c'u Rwanda nkuko ayo masoko avyemeza. Gusa uyo mu general akomeye cyane ntiyashimye yuko tuvuga amazina yiwe kumva nanone zuko hari ibintu bikomeye cyane biba biriko vyamba biboneka. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi nyuma yuko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ngubu nawe nyene atarekuriye gusohoka nanone mu ishuri rya gisirikare Escam kuko yanyurujwe n'abasirikare bamukura ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura ku munsi w'ejo waheze ubwo yova mu gihugu ca Guinée Equatoriale mu rugendo rw'iye yari yagiriye rw'akazi. Nubwo Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo wenyene amwagereza yuko muri iyo nama yari yamuhuje n'abakuru b'ibihugu vya Afurika yoba yaragiranye ibiganiro n'abanzi ba Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bica vyumvikana yuko Felix Antoine
Kisekedi atari umuhinga mu vyerekeranye na politiki, bivanye nuko gutosora amakuru ajanye n'umwansi wiwe bigorana cane bigashikirizwa n'abene igihugu bo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abihweza vya politiki mu karere k'ibiyaga binini bashikiriza amajambo akomeye cyane kuri Felix Antoine Kisekedi, baravuga yuko nanone adakwije mu mutwe neza nk'uko bishikirizwa n'abo bahinga. Amakuru ava muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ntahumuriza na gatoya, mu gihe Felix Antoine Kisekedi yotegerezwa kongererwa ikiringo cyo kurongora igihugu ca Kongo. Amasoko yacu yemeza yuko Felix Antoine Kisekedi mu kibanza c'amatora atazotorwa, bivanye nuko abanyagihugu babona yuko Felix Antoine Kisekedi ataco azobashikiriza.